sasha nawe nagira cyane amasako saneza yes bon usanze ahubwo nari mvuye gutora impuzu hanyuma ishonesheje kwambara kunowe sa Tawala shonesheje impuzu kunowe kuri washonesha shushi nitwenge Gomugenda ukadike. Gomugenda ukadike. Nzaba kuri neza. Genda gerera ku kazi. Shi. Ndabona bisiga mwana. Sibyo? Merci bébé. Amashi. Ako abandi mahera na kusavye ubona ibintu byashaje kandi ananiregereje shaka ndakure mu nzu ibindi bimeze neza cyane kandi urabona urangurira ishakoshi n'ikirato zo kwambara na kidafite ndakeneye nka bisamira. Oh baby, don't worry. Sibyo? Ikintu cyose ukeneye dedari kubikora. Nageze yuko nyene kikunda. Sibyo? Reka nihute ku kazi. Ibisigaye nabyo ndagarutse. Sawa, gira akazi keza she. Ndibaza ntiza gusubira we? Sawa murakoze cyane. Okay. Be nari navyibagiye. Sheri no musuze gutaha kare. Musohokane, sivyo? None musohokane. Ushaka dusohokere? Tuze kugenda kuri beach. Oh no, ko yabuza kuba bwije basi tuze kugenda muri arena. Oh, kandi bweruka ujya. Sheri. Basi turagenda muri zanze, sivyo? Okay, basi. Sivyo? Thank you. Akazi keza bebe. Merci. Ndabonye ndarose. Kubera None utambeshe. Ajya amafaranga baguhaye nayiki. Oh, ni amamera yarashu no munsi. Yo gusuma. Mufise urubanza? Je umugabo wanje amaraso ya 50,000 ku munsi. Kwanza Gusumisha. Ahora mbana make honyene we nubona yuko ibintu by'ubu byose byazimbye. Wibaza ngo ngaha gusuma mwiki. Bandi bana mwaraguye hashashesha. Yewe gayewe. Ahubwo nyene ndakubaze. Nuko nyene umugabo wanje yaciye asohoka sinari bwakubaze. Buya waciye mu barabara niki gikanzu ikimbona cyatabaguritse aha hose iki aya niyo ubonye jeho ayo ngowe ni nkayo isazi ku kiguma kare sha bavuga ngo urota nabi bukarinda buce kubera jewe nagwiriye amazuru nta mugabo mfise nikibuyane kiraho kibera nikintu nta nikintu na kimwe nk'umugore nkano yakora ko jewe ndehawe nande ntegasha namfise umugabo heraba nawe bakosha ndahubaze n'ubwiza bwawe bwose ufise n'itaye yawe nzi wari ufise ukuntu we wari umeze wari umukobwa w'icitegerezo uhindukiye umugabo wese urenganya umugabo wese yahindukira kuraba urashobora kuja ku mugabo adashobora kukugurira n'impuzu yo kwambara kwera ukamuheba umenga nta bagabo bakiriho mu gihugu Linda Rega namugiye ko nzi ko ndose umugabo usha umutima afise ubuzima bwiza. Erega yaraza akamufora. Nimba yaratira impuzu ndazikura he akankara mu kazu niyo twahwira akazu karimo n'igitanda. Je nahora nibaza ko cibwenge sinzi kwikije cy'ubutezi hose. Reka ndakubwire je umugabo wanje. Urabona ndakwereke. Ana amahereni asa n'ishenike. Bigusha. Kurabibona raba isa. Banyisa. Iwaza mutwayiguriye mu Burundi. Jewe akantu kose mbanjanisha. Ana kano gapira nambaye. Nkagera bijya biratunda kwereke. Mba najanishije, yo nambaye agapira gatukura, cyangwa n'ibirato bitukura. Nta anya yo nambaye akajoni, umva ibintu byose mu kujanisha, ishakoshi, ikirato. Numva nubuko nako ndamubwira angurira ishakoshi n'ibirato byo ku Noel. Jana gagaye mukobwa. Igitenge nahejeje gushonesha. Kera, igitenge cyo kuri Noel agifise. Ikanda kwira kinama ko bifise. None ariko ndiko ndasaba ikirato n'ishakoshi narashonesha igitenge. Abandi banasha. Ufise igitenge cyo ku Noel. Jewe nta nikandambira imbona. Hama narongoye abandi bana kumira neza. Mama uko.
Igihumbi birakomeye. Kandi igitabo kiratsinjesha. Kare ahanini umfashaka amayaga mahera w'isanire zoca ingenda ndabe ngure nk'ikirato urana ko harimo kahuje n'ikirato cahuje n'agashakoshi kahuje atayamaye nitwoteka ngo bishe jewe ndamusavye ikintu ategerezwa kuko ntiyonsinzira mutambeshe wakoze iki kugira urya mugabo muronke weva muri ubwo bujiji nama nakubwira ikijuju abagabo bafise inoti ngamu kino gisagara baruzuye wa mukobwa we kuri kuguma wibohera ku kantu kadashobora no kukugurira n'ikarambiri reka shara abantu barageza abandi bagore bose n'ukuri navuga ati nawe ngira ntibyarakwanshaguritse none ndanumiwe mbona impuzu nk'igitabo kantu akabonye henda birasha hiki ndazi nk'ikiri musi y'ibihumbi 50 utu twonye n'utu 50 ari mahaki mbi wabaye reka nakajya kagabo va kwa kajya kagabo guma wizingiriyeko agashanga ndakave ko hamanjiye urashaka kubura umugabo ngaho mu kimwe gisagara umukobwa mwiza nka wewe nakubwiye none ndakubaza nta mu bantu bose bakwirukira kuva kira utaranarongwa nakajya kagabo nta n'umu ex basufise wibuka yarafise amahera mva ndakubwire ndamwibuka ari umuntu tugeze kugenda nitwa Feredina Feredina yarafise amafaranga yamaburi kimwe cyose yaransohokana kugira inkoko urumva yarimisha imiceri urumva utari kijuju mwe kubera iki wa mwazi ukaja kuri kajya kagabo mbe uraza umucera amahera rimwe umuntu arimisha imiceri uraza amahera bafise ata amahera yama murondera nta nimero yo ya telefone ufise uya mugabo hariho mucera wiwe no chako kugira ndamuronka koresha umwanya ariko kujujuta kajya kagabo rikana nakurondera unyene akugurire n'igitenge cyo kuno nzigeyo kingura Ferdinand ndamubwiye yuko nimukunda twari dukundanye urukundo rumwe gukataraboneka kandi wowe kimukunda ndaza zokingurira fatira aho nyene none ubona uzoja mu bandi bagore vyema witwa ngo rubatse nzoja mu misa gute nzoja mu misa gute nibi aho ndakubwiye ibi nivyo wonye aho usanze muhira nibi nabyo sanga mfise mani rihangana aho ndakubwiye ntarinze gutema je ndagiye kurondera mujara wiwe ndamusaba izo nimero ndamurondera kibona ko asigaye imisi mikeya asigaye indwima kugira no werigere Feredina ndamuzi koresha umwanya ubu ntavyo kujujuta wa mukobwa we ni kujana n'abafise inoti reka ngendesha mugabo ubwo buhimbi budashobora no gutanga rahasi ubwo mukihambiriye gushakira ibuka uronsuzura hampasha ndabucorere basi ndabucorere impasha kasi ndagura menshi ndagura 10 basi n'ucushara aha n'umunsi nagitudagara umviriza niyama yayanye nzogwa mu 50 wabiyo mugenzi uyu umanura n'abakibaye neza iramo hagati yo kumwe wabugiye ikibazo cyangwa kwanyu sawa uzombwira uko byagenze yego shiri waje urabona akoze watasha zanya kantu ushobora kumwakira none kuzanye ubufu bwonyene shiri ako ubu buzima wowe ubona ko busige bugora none ndabunga umusururu ndabucumba ndabuge bwonyene ndabukoza amazi burya rero nababuze n'ubwo hari n'ababuze n'ubu hari ahubwo yuvuga ati hari n'abaronka uburengeye ubu nenda n'umi bahu banza urindire banze ndindire ibiki genda ugire stoke y'irengarenga irengarenga ariko wa mugabo wowe ntagira hari igihe uhora unyitiranye ubu kweri wewe undavye jabona no koma ndiko ndagirengarenga none gashiri none nkora muri banki oya nawe ntiwansanze ntagase ukora irengarenga none kare nkifise ibintu gashiri sinagukwiriza oya ibintu ubuzima bwanse ucu bimpora oya nawe vugisha ukuri basi ndokoma ndiko ndagirengarenga bishika cyane kuva shika ngaho mu rugi wawe irengarenga haranda zestagira imunyu haziga zestagira tomate none nkayirenga none ubundi wa mahera igihumbi
wirengarenga z'igihumbi cyanda zitekesha iki nta makara hari je narusha no guteka ku nkwi aho utawiya uturaba ingene uderenganya nyene uyu munsi za senkesa ejo za senkesa oya nawe fumura basura bungwira basi n'utudagara banzurindire ndacaguha ibi bibiri nguhaye niyo mahera hasi hejuru sigaranye ntabigaranye sigaranye genda ugure cyoha shire muri utwo turengarenga haba ubwo bufunaho uyarangiye umunsi tugirobo umugoroba tugiyindi umunsi asitirobo ku mugoroba yindi turebe ko twoshika ku munsi mukuru wa Noel ego kwe kurya akagaye ego kwe ama sigaranye ibi bibada navyo munyu w'ijana igitunguru cy'ijana naho n'agapiripiri ka senka ego turabe ko umunsi uvamo aha rero nawe ugaca witwa umugabo w'iwanje nasindi umunega wawe ku inoti y'ibihumbi 325 ngo witwa umugabo ahubwo nyene reka maze kwana ndayagira none kuri kurambira ngo ubugari ngo no musirobo ejirobo hirya yejirobo ngo bushike ko mwere mbe igitenge naco kutakivuza ndakeneye igitenge cyo kunwere ndakeneye gusohoka ku bunane sinzoye ubugari ku bunane keneye umuceri n'inyama none gashira umuceri iyo natsite amahera ntuhoro vugisha ukuri mperuka kurya umuceri ryari amezi 2 ntaheze tutatetse umuceri ngaha none urigera uburara hoho basi ubu bugari n'amende ko ndajya n'umunyu ubugari nje n'intore ubu haho mama wanje we ngo nje kugura za cohoha zigeze imino rurimi amugabo ndakurahiye ukaba ndashobora kungura igitanga cyo kunwera aha bigira biyangara umviriza ndaguhawe n'amasaha rega ntaje numviriza ubuzima burabana oya bihagarare ntaje kubandanya ntaje gutanga ntaje guheza ndakubariye nti ntabanye igitanga cyo kunwera cyangwa ubugari bwawe aho kagaye karandambi ubwo buzima burangiza hafi ndakurahiye ntabanye igitanga cyo kunwera ntiduteka buci Jabari gute? Ni sawa kuri utashane nini? Amaguru yose aya ngiye kurondera Fredina. Mwiri wiwe? Yego. Namakuru ufise. Fredina yimuse kera. Hamwe wewe yaravuye. Yewe gajewe afu nk'ukwezi n'inusu. Ndakwinginze umfashe. Umaka nimero yo ka telefone. Nimero ya telefone. Uzobukoze no kwimana. Nagaza ko atari bibi mu Murondere. Oya nukurijera nta kibazo gusa ngo nyene ni ikintu kimukeneye cyane gisaba yuko ndo nk'inimero zo kugenda gukunda murongo. Ndazigwa no kubona. Nukunda kwinginze. Aba n'umuzi utari. Reka ndazigushirire ni. Uzobukoze. Sha nukurijera. Urakoze cyane. Yego. Sawa. Nawe wabyibutse hebana mpengutse urugurube rwo mu rushana witwangera mama aho nabyibuha hari kera shaho none ko wama mu maganye igihe cyose ufise ingorane nyabaki reka share ka Fredina ndekiki nari umuntu shanki igufise nayo buhoho mama amaganya ntiyobura ni ku munsi amaganya wubatse umuntu ariko umugabo aragira amaganya reka share kabubatse nabubaza za gasekebuye nayo tweho hajya bavuga ngo naje mu bandi ngo ndi nabagabo kubereye mperuka gukora ku inoti y'ibihumbi 10 tukigenda yareka ahantu wateye akagera urambwira yuko ntari size yawe ubu uratangwe kunyipfuza oya Fredina suko nakubwirega urumva nyene urabona sha Fredina kiyege byari bigoye kugira tubane erega n'ubu biragoye kuko mfise umugabo
oya gusa rega je ndacagukunda nubwo biruko ndacagukunda urankunda yego muganda kubaze wowe burya ntiwasize undoze oya none wombwira gute ukuntu nokuyangana imyaka nk'iyi yose bikananira kuzana umugore wewe wari warandotse yega nuko twakundana bya nyabyo ubu rero ugomba kundogora nyine ngomba ndakurogora ariko urabibona nawe nashaka ana ko iminsi mikuru nyene yegereje nashaka kugira urabungure basi n'agatenge nta nakarato ko kwambara kunwere ngiye gusenga mfisi ushaka akarato n'agatenge uyu urabizi ko wari umukunzi wanje rega nukuri nubwo bitavyaciyemwo naje nari nkugukunda wabonye nico rero ndagukunda rega twari dukundanye vya nyabyo ni kigabo canje kumpenda ngo kintware ngo gifise amafaranga ibigabo bikuze birahenda dukunda bene twebwe turi kuri size zigezweho ngo kizongurira ngo ucarambeshe ukizongurira ngo televiziyo ukingurira radio ariko nta n'igihumbi kirampa yo niwihangane mama niwihangane icyo ushaka cyose ndakigukorera nukuri ndakigukorera uranyemera ko uzongurira agatebe ko kunwera agatebe gusa nukuri je nzokugurira nako kuri bonane nzokugurira ico nico nagukundira rero wewe warampa ibintu mugabo amahera nkashira ku gitenge ariko ubu wambaye ibinyereti none gashaka umugabo mfise atakigenda mugabo nanje rero uregere none basivye kuregera basiri kibazo wewe gusanyemerera yuko uzongurira ico gitenge je nzokugurira no kubona muzosohoka nangorane nukuri uzosohoka uzogira icyo ushaka nimba ushaka amaragu nimba ushaka kibisimayayi nimba ushaka energy kanye yose uzokubita oye cyo mundira ba excellent iyo tubarondeye mu minsi mikuru uraduha ibintu none erega umuyekse ku munsi mikuru uca usanga asumba umugabo mu rugo abekse bubahwe nicyo gutuma nakurondeye ko nazi yuko ubutegerezwa kubira ntugire ingorane uno munsi woma buncenje umaye buncenje nanjye ndandabyaranye wenda kuguha ibyo ushaka oya wowe umviriza wowe nimba ubona yuko ejo byoba byakunze kubizana kagagabo siyo kazoba kari kayagahimbiri uzocuza twarara nangorane ubuzanye mugabo oya je nzoguha amahera uje kwigurira si uzobuzi ibyo ushaka kandi ucuma menshi ntugire ingorane bebe wanje wabihaye ndagukumbura Feredina ndagukunda oya je nari mu guhera Feredina ndagukunda urukundo mudasobanura nukuri urankunda unkunda ku mutima ndagukunda ku maguru no ku mufuko rero oya nanjye urazi ku mufuko nibanira mama ntugire ingorane exe wangu menga no kwigumira aho sha nukuri narabyibuka oya je rero byari byandenze yo mana we nza nitagatire wowe nzotagagatira gusa yo mana we gumayo erega menga turi muri paradizo Ijuru waraye Kumva sheka uvuye ko utuinduka numo baskoze rero ndakuzana ego utazirindire kudakuzana batsefuka kugira ngo tukoze kuvuga mcinja none amazi ayo mazi utorunshira muri douche uyu munsi ni wageze kuyashira muri douche oya nukuri shereka ndakuzana amazi reka nukuri shereka umviriza reka ndakuzana amazi ahubwo raba reka ndakuzana basi eswimea hari amazi yari hagiye imbere y'umuryango wa douche ndaje none amazi no kwinjira mu nzu bihuriye he cyane iyo eswimeho ntamburira ngaha hanze oya nanse kwinjira mu nzu aya bisa nukuri shereka bazi ko turindire uviriza kwanza zishaka no kumva
nifite utamvuruga mu mutwe nifite yani ma stress yiwanje ufise n'ugota no kugira kwinjira mu nzu meze nkuko none urabuza kwinjira mu nzu yanje ni wiriha bisa bisa habuca kwinjira wowe chire no bisa uyo muntu ari karate umugabo agirike umugabo atinya ngo ariko natinye imyinjiranye wesha bagahunga nibiki winjura haza none je nizanye ko nazanywe wazanywe nande umugore wawe ego kweli nkabibona none wesha nibigomba bankubita umviriza mutama tembo gisukuri je umugore wawe twahoze dukundana yari umu ex wanje atambwira ngo ryari ambwira ngo umviriza jewe umugabo wanje nibikireka ndabivuge je sindakabati umugabo wanje yanyimye igitenge umugabo wanje amfata uko yishakiye rero kuri umu ex wanje kandi nibiki reka nivugire ko mu minsi mikuru yegereje ya Noel nshaka kugira iki umpereze igitenge cyo ku Noel hama ibyo uzaka ndabigukorera ndavuga nta ngorane na kare ku minsi mikuru abaex baca baronderana akasaka gaye munzu yanje narinzi none kare munzu yawe mutama munzu yanje kweli yewe oya mutama munzu yanje jewe kanubwo bajewe babarira mutama ndakanige cyane ngiri oya none yo mutama navuga ati nga wafida kweli yo nunyite mutama nukuri nunyite munzu yanje jewe kabisa ndasabye imbabazi nukuri kweli karihe uviriza rero nawe ngenda bikubwira iyi misi yose ibitenge wasaba watija kwironderera umva watija kwironderera ivyo bitenge uviriza rero tukiraho oya ata sheri wanya urabona uviriza munzu yande munzu jani yajewe ndakumanyura urankunda hariya rimwe hariya kabiri urabona iyo sema karibu ngoje Ni sawa. Narinje. Ntabwo fete. Hanze gukoze. Aho yimukiye. Habaye ikikana. Numva. Nenda mukeneye cyane. Ndakwingiza tujya mujana. Ngira munsi ni mufai kubona. Iyo muzi twarabonanye turavugana twaranakuwe. Rero mukaye twari tugaheza twari turi kumwe n'ubundi. Acambira nza kuza kumurabi wiwe. Ndio naenda mukeneye. Ndakwinginze sha. Jera nyereka Ferdinand n'ukunda hawe. Okay. Ferdinand nabakora. Sige tuba abangayi wanje. Ferdinand abangayi wawe? Turabana nyine ngaha. Ni hari noneho. Yego. Mpamagarire. Ferdinand. sa Barakurondera. mubwire si hari Ferdinand barakurondera. mubwire unkeneye si hari Ferdinand. nibiki Ni Medi ngo hano bico tuvugane. Medi wahe Ferdinand ukanyira nyibagije ngo tuvugane. Medi wahehe Wayi ngurambona. si hari Ferdinand yage ari mubyara wa Ferdinand Nta kingo. Ferdinand. ya Eruka. nibiki we nawe nibiki ndekura nibiki Naje ntituvane. nitugiriki Banyirukanye. bagize Yanyirukanye. inde habaye Umugabo yanyirukanye. none umugabo yakwirukanye jewe nizete ndagutwara So wabivugiye? navuze So wabimubwiye? isi ni ibirisi bando Ferdinand wambuye ko uyu n'abasoma bakufite umupira. uyu mugore rakomeje je na wewe he
Mabikubwire niwe yabivuze. Baciye banyiruka none ncaja hehe. Bisa niyicarire nibiki. Niwonde. Reka basi niyicarire. Reka basi niyicarire. Oya ntavyo kwicara ahubwo tuje mu nzu. Ego mama yangu. Inzu yandi inzu. Tuje mu nzu. Inzu yandi warapanze inzu wewe. None ncaja hehe. Nibanyirukanye kubera wewe. Umvirize ndakubwiza ukuri. Wewe twarakundanye igihe kinini unca amazi. Uno munsi rero none naroza akaryo ko kugaruza ivyo wandiye. Je tuvana kandi natagitanga umenye ko kivu. Je zivizye ndakujana ampaye indaro. Isamburete iyi ni samburete yuno mugabo. Twibana mu turi babiri. Nituvana nagufashe nituvana. Ampaye indaro na jewe. Kwanza mpaya amahera y'igitenge. Nta nikibada nari mfise. Iki. Ndakujana he none nange ndabuziyo banjana hama ndaronka ndakujana. Nambone nani kibada kiriyo. Nani kibada. Nibiki. None ko wamperuka nk'ivisa amafaranga siwe wayamaze. Siwe wayamaze uturambeba utuja ku mugabo. Umbiriza umugore. Urumva yarandonde arambwira twe imisi mikuru yimirije. Kono weri nshaka igitenge kandi umugabo wanje yananiwe no kungurira igitenge. Rero kuri umu ex wanje ngurira igitenge ndamwemereye atamumubonana. None nashitse umugabo wese aradufata. None ariko aramfata ngo ndamutwara he. Kubera iki yabinyemereye ati ko tabyavise ahandi tuvana. None ndakubaza mu minsi mikuru niho murondera aba ex. Wowe Amerika nayo ko ndakurondera kwe ko yabinyemereye kuzobingurira. Garama rero wongo. Ndagahimbira ndeka. Basi. None umugabo wawe niyo yaragahimbira kubera ko utemeye kubumbwa n'ibyo mufise n'umugabo wawe ukemera kurondera umwe. Sijewe n'ubu. Dore basi mu mindarogera no kurikimba n'umugabo yanyirukanye. Fred ingo mushoko mangiye mujana. Ingo mujane kubera ngaha. Iyi ibirisi. Ndaguhaye indaro ngaha. Sivyo? Ndaguhaye indaro. Iki. Ndeka. Uko. Mumfashe basi ndarogera no kurikimba cyose n'umugabo yanyirukanye. Ndaguhaye indaro wenyene. Ntawe ugira gatoki ngaha. None ntiwogenda usaka umugore w'abagabo babiri dusangire na mubyara genda no wamuhimbira rucogo zamurarondera aba ex uko gasa none nzi n'umu ex none ihangane no amugesera waramenze bayi gasa giziki none barondera aba ex mu minsi mikuru n'abarondera aba ex niyo bumbwa n'ibyo afise umugabo ntiyaramukwiye Dore ibyo bintu byawe gufa byatakarira. babe babumbwa n'ibyo bafise. Karibu. Medi. Ubu naho nibiki kuja utarazambaye. Linda. Nikuri byanditse kuvuga. Ayo mbonye. Fata kwanza umutima. Mwiza wanje. Nikuri ibintu bimbayeko. Sivyo kuvuga. None nakaga kanzu kaguhereye ko wabuze n'izindi mpunzi usika ugenda mu yawe gusa rero karabaye. Iyo ndonka n'umwanya kugatora. Tuza basi umbwire je se nkunda gutangura byagenze gute. Shubwa gedo nuko nangara. Hamwe nakubwira ko nje kurondera wa muhungu Fred nimwe twaza gukundana kugira ngo weko muri igitego cyo kuri nawe. Sheri. Sinajye nkamurondera. Sinonse nimero yo twavugana. Yarakikuguriye kumva. Yo. Ikibabaje gishuze. Neza na neza uno munsi. Ntitwavuganye aramenyemera yuko igitenga azokingurira ibirato amahera byose aranyemera byose ko tarakimwe azonyima nkuko yahora biyima. Turavuga neza muri turarana. Ndamubwira nta kibazo. Kagagaho kanje kagahimbira bati biragasha. Nakazi kiwe naze. Munsi w'inyane gupfa ntumenya kuguruka. Ntiyaje Ferdina. Turi muri pompompo. Nzamumva umuryango ngo hodi. Sindogura sange n'umugabo. Bashobora kwibaza.
Fred nawe kagahimbiri nabwo kwereka ndakita gahimbiri kaje kabivuga byose icyatumye aza muhira byose arabivuga byose na kimwe yigeze asigaza umugabo yanyirukanye Sene ndumiye n'ibindi ndakubaza none yari yagwaye cyagitengera cyera kwanza uhore yamurikoze kuzana amahera nje kwigurira ntaco azongurira ko atazi ico shaka azanira amahera nanje nashatse ngo cyakindi wanyereka kimwe gisa n'iki wawe ati kisu kijojo nama nakubwiye wewe ngo tushobora kumuha pompompa ataraguha amahera kandi yabwo ko afise mu mufuko abanza kuguha wakirofa we kandi akubwira kibabaje ntacuzi umugabo rero ntiyamfashe acaranyirukana nande ndavuga ati akagahimbire mu mutwe kari kambaye amafaranga agora ngo indagara nirengarenga mvuga ati shareka reka nigire kwa Ferdinand ikibaje ntacuzi Ferdinand kumva ko namuzi gasi ko namusanze no munsi yarabaye imbwa rukoto umuhimbire Yesu shari kumbe aho ni ndana mu byarari kore sana oya bantu tutu ashobora no kuntunga shari muri chambre turabamo jewe numva ni mu byarawe Hangani mkuri pole. Ubuje no kuri kwimara kupata gusaba ikintu kiyo. Unaze kuruhuka twiganye. Unaze kuva mu buto bwanje na ndakuzi. Kuba mu nzu yagutse. Agomba ndakusaba. Ndarabaze. Yindi mwe kusabaze. Sa giriki. Mindaza gukota. Ndakunda gufasha basuko kwa. Aha, mazu ndekuri. Cyara kwanza sinabwiye mufukamire Jesse Imana. Icyara ntifukamire Jesse Imana. Ndabanje ndagusabye. Umviriza n'imwe yatrice kumvikana. Umviriza nakubwiye. Yego ndagukundira twumugenzi. Urazi kuri umugenzi kuva kera twacanye muri byinshi tubikiranye amabanga menshi. Ariko ico kukubwira kuvuga ko no guhindaro ngaha mu nzu yanje. Linda yo. Ego kwe. Tufuma ndakoza wese ku maguru Linda. Linda yakubwiye ugende. Linda yakubwiye ikijuju. Sokosokora. Mbabarira kwatse kakubura. Kimana ndagusabye Linda. Nakubwiye ntibikunda ubujuju bwawe nama nakubwiye misi yose kuri kijuju ubu rero ushaka kuze mu nzu yanje uca intwara n'umugabo wanje nawe abakobwa bo turazimanye mama pardon ntubigira ntiwarugiye kumucamo umugabo wawe ntiwarugiye kumucamo Linda mugabo wibuka ko wamanuye ngo aje kurondera umugabo wo muri Gitega cyo kuri Noel ntabwo ngo arufise ari kijuju wewe benda kubanze nimba naraguhanuye nakubwiye uca umujana mu nzu umugabo wawe nimwari guhurira iyo onya mukaja nimba ari mu mahoteli nimba ari he narakubwiye uje mu nzu umugabo wawe ambabarira warakoresheje ubujuju ahubwo haguruka urimenya ndagusema kura kwamarira vira mu nzu so ibyo biragusha urimenya ndagusabye umva ndakubwiye bashunda musi gusaba sindaza bashunda musi uri umugore mwiza ntuza kubura umugabo akuraza genda urondere shami sohoka nakubwiye mvira mu nzu urimenya jeni cyo kubaza ibi sohoka niwe mugenzi fiseli sohoka genda mvira mu nzu sohoka Linda ndajaye umugabo wanje yanyirukanye ndayimbaye mu buzima butoroshe ariko namusi narari inzara umugabo wanje yarondera ivyondya none namusi ndajaye ko yanyirukanye ko nafunze iby'isi none namusi ndajaye ko mbuze byose